Mu nama duhejeje gukorana n'imvukira z'intara ya Rumonge zikorera imirimo yabo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, twavuganye ingene intara yifashe muri rusange, turababwira n'imigambi mikuru iriko irarangurwa n'ivyo twosaba ko vyokorwa. Ivyo twahereyeko twasavye kuvyerekeye guheraheza ibiro vy'intara, aho buramatari azohora arakora ibikorwa vya misi yose n'ibindi bisata bitandukanye. Twihaye ihangiro yuko tugomba kubiheraheza vuba turavye uburyo busigaye buronderwa, aho mbere inama y'imvukira cisaba yuko twoterereza abenegihugu abavukantara bose ku migwi. Rero ico gikorwa tugiye gukora vyihuta kugira ngo umwe wese abone ico yoterera kugira ngo duheraheze intara. Hama ku yindi migambi twashimikiyeko cane gose ni umugambi w'uburimyi n'ubworozi, aho mu vyo twumvikanye bwa mbere na mbere twasanze yuko hakwiye kubaho inama kaminuza ivuga ku vy'uburimyi n'ubworozi n'amakoperative, ico twokwita etat general. Rero tugiye kuyitunganya vuba mu kiringo kitarenze ukwezi. Ivyo rero navyo bizodufasha kuca twitegurira ukurima, kworora muri arya masezo yose uko akurikirana. Hama kandi mu nama turabona ko tuzoronka akunguko gakomeye cane gose, niyo katwizera ko abenegihugu bazodufasha n'izimvuka zodufasha kubishira mu ngiro, aho tubona neza yuko hamwe twovyitabirira ku rugero rushimishije, tukijukira gukorera amakoperative, tukijukira ko abanyamitahe twanabahamagaye umwe wese ahageza ko yoza tukamufasha, tukamwereka itongo yokoreramwo, yaba amatongo ya leta turiteguye kuyatanga kugira ngo abanyamitahe bayakoreremo ibikorwa vy'iterambere cane cane vy'uburimyi n'ubworozi. Ya mbere n'ayabenegihugu turiteguye kubahimiriza dufashanyije n'intwaro kugira ngo amatongo yabo bayahe abanyamitahe ku buryo bateguye neza mugambi bazokwerekana ati inyungu yawe mwenegihugu niyi, inyungu ya komine, twege inyungu ya komine nka leta, nuko tubona ko abenegihugu bariko bararima, bariko barimira hamwe kandi bariko barafungura neza. Rero twiteguye guhimiriza abenegihugu kugira ngo batange amatongo yabo bayakoremo imigambi, atari uko batwara amatongo oya, aho umwe wese abona akunguko kiwe. Kandi muri no namanye twaje gukora twumvikanye yuko tugiye gushira habona amatongo ya leta, ari amatongo ya leta asanzwe atangurana rimwo, tuyamenye yose ku mitumba uko angana, nyine tuyamenye kugira ngo tuyakurikirane. Akakana yindi matongo leta yatwije abenegihugu kugira ngo baranguremo imigambi, ayo matongo akaba ata migambi yaranguriwemo, nayo tugomba tuyaka abo bantu bayahawe ntibayakoremo iyo migambi. Hama nivyerekeye guteza imbere ubudandaji, amahinguriro n'ibigo ndangakaranga ratiro bavyita tourisme, nuko tugiye gukora ivyigwa kugira ngo mu nama ikurikira tuzobereke aho tubigejeje, hama tuje dusaba abanyamitahe bamenye aho babandaniriza bakora ibikorwa bagomba kurangura. Ikindi twavuze ko ni kicerekeye gutunganya neza igisagara ca Rumonge. Twaberetse neza yuko igisagara ca Rumonge yo gutunganywa ku buryo bigiye kugaragara bo mu bushikanganje mu vyajejwe ari mu nyubako mu vyigwa amazi imisi ariko rakora, aho berekanye ko haba kudandarizamwo, hazobera ama industrie, hazobera marujima sosiyo bamaze kwiyerekana. Rero nk'intara natwe nk'intwaro tugiye kuja tutangura kubikorerako ku buryo ata muntu tuzokwemerera ko yubaka aho ayo mazone yamaze gusana kwerekanwa. Bini twokwibutsa twashimikeko cane ni ibikorwa rusangi, aho twumvikanye twese yuko uhereye mu ntwaro rwego rw'intara ko tugiye gufasha encadrement kugira ngo ibikorwa rusangi bibandanye, aho tugiye kubana dusibura amabarabara
kandi tuyace amabara y'imigenderanire kugira ngo ibikorwa twatumiyemo abe imvukira n'abanyamitahe batandukanye by'uburimyi n'ubworozi bizoronke aho bica kubera atagira amabarabara n'ubundi tubona ko atakarusho kanini tworonka. Hamo twotera abene gihugu ubwa mbere na mbere nuko mu ntara yacu ya Rumonge tugomba ko ibintara yijukira uburimyi n'ubworozi. Rero twasabye abanyamitahe batandukanye bose aho bari wereye mu mvukira nabo muri diaspora ko bozana imitahe yabo mu burimyi n'ubworozi. Bo batubwire bati muri komini kanaka twabonye muri no tongo twakora imigambi niyi rero mudufashe. Rero twege kimwe ari amatongo ya leta turiteguye kubatanga kugira akorerwe muri burimyi n'ubworozi. Ku matongo y'abene gihugu nabo turiteguye kuba kandi tunabasaba bose bariko baratwumva yuko boborohereza bashamwe imirima bakarimira hamwe twege tugafasha encadrement gukurikirana gusa aho uwo muntu azoza mutahe kanaka azokurikana ati wewe nyine itongo uzokunguka ibi natwe ibi leta twege inyungu yacu no kubona abene gihugu bari kubafungura neza. Rero ni umugambi uri n'ubworozi ni umugambi uzoza ukura inzara ku bene gihugu bose.